Avyumva. Naho wo bimwemerera urareserva. Yeah. Urareserva. Urumva. Mbonye ingene nabayeho muri societe nkabona ingene nabayeho. Pole Coco, pole vraiment. Pole. Ugafasha abantu akaba ari babandi nyene bagaruka kukugirira nabi. Jewe papa wanje mvyara yarambwiye ati nkeneye kubona uwo mudadi wawe. Jewe unjana uwo mudadi wawe ukunda gusumvya je nakuvyaye. Ndamusabira rendez-vous. Araza bamaranye amasaha 5. Urumva si ba pastori bose ari babiri. Urumva? Bamaranye amasaha 5. Bavanye papa mvyara namubajije none dadi wanje mwavuganye ngo dadi wangu ntakijijwe aranka kumbwira ibyo bavuganye. Dadi wanje apote ndamubaza ati none papa mwavuganye papa ntakijijwe kweli nta numwe imyaka yose ntibigeze ba dadi yavuze ati so wawe ntakijijwe so navuga ati dadi ntakijijwe urumva mugamo nyuma niho nasanze naba Escroc urumva naba Escroc so wawe numu Escroc nyene yaba atari umu Escroc aba yarambwiye ati dadi wawe twaganira kuno ariko umwe yarakwega ndamuhe urumva amafaranga ubundi agakwega kugira bose bazibarange saba pastor yaba Escroc Johnson na papa wanje urumva nawe arabizi urumva je ndavuga none kubera iki aba bagabo bariko barankina ariko sinabiha agaciro sinabihaye agaciro rero uboneho nicara nkavuga ati kumbe bare babona bariko baba Escroc vraiment ni ba Escroc batari dadi na baba yangu wa muzazi baba bashaka gusaba ba Escroc ibaze nkuko Escroc na so wawe yakuvyaye kugira kujya kwicaye akaca afatana na dadi wawe ndi wizeye muri proche gutya guke wumva wacuja gukira bahebuye bafatana Coco mbabarira ndatwenza wapfuye muri ico gikomere gute Coco wakiganze pole vraiment sindibuze hiyo kuguhoza ariko birababaje ku muntu ashobora gutezwa ibikomere na societe ayo n'amasociete ashobora guteza ibikomere umuntu reka ndere ncankira wari wabimbwiye Coco kurira si bibi muga kwidashaje naho ni vyiza reka nce mbwira hari abantu benshi tuganira baba bagendanye ibikomere byinshi nka jewe bakambwira hari gihe tubonana tukarira tugasenga tugatezanya intege reka nce ndababwira yuko tuza dushimira Imana amen Imana niyo yadukunze urukunda abavyeyi bacu bataduhaye niyo yonyene hari ijambo ry'Imana rivuga ngo naho data na mama bona uhora hazonyitorera pore kwe so pore vraiment sinanzi ko nza kurira so ndababwire be strong turabahaye ikaze muri ca kiganiro canyu kiryoshe mukunda natwe tutigera turuhuka kugira dushobore kubanezereza uyu munsi murabona umumama wacu bibasha ko watuje je nsanze ntekereza rega naho mutavyemera je ndatekereza nibambwire mu makomantere hakiri kare ego Coco amakuru y'imisi ni sawa mbona umeze fresh by the way meze bonbon ndashimira Imana nyinavyutse mbona ngira uku bigakunda nkagira uku ariko uragwiza sport ubu kumye ngo wagabanutse uyibona ahubwo nta sport maze ameze mangahe yose ntakora sport gym ya n'amahera ahera ngiye nkarimo none kubera ko muza muri menyereza gym ukazura hanzagura irya misozi ntabyo noshobora je menyereye gym kuva kera ariko kera nahora niruka mugakira nkiri umuyabaga 15 14 kuri college nahiruka gutya ariko ubu no chomash nadimira ati hagenda uhaduke naho no shobora nivyo kuri
Koko jewe ndaryohewe rero muri kano kanya kuko iyo tuje wewe ntushobora kuzana ibintu bisanzwe. Sinshobora kuzana ibintu bisanzwe. Ya, kuzana ibidasanzwe ya. Tukwitege iki muri kino kiganiro? Okay, merci. Aho muri hose mu bihugu bitandukanye, reka ndabahe mwiriwe na mwaramutse. Hama abantu umuntu afise ubuzima buntu ahura n'ibibazo bitandukanye. Kandi benshi ntibabivuga. Benshi barababarira indani ugasanga tugendana ama depression, ari byo bikomere. Ega hari gihe abantu barabambwira nze nk'iki koko wowe urafise depression. Je hari gihe niyumvira yuko hari abantu batazi depression icarico. Depression nibikomere. Je nibaza yuko umuntu ari mature, umuntu ari responsable, umuntu ahema impuye mu nzima, donc ata muntu n'umwe abuze igikomere mu mutima wiwe. C'umuntu kanaka yamuteye canke abantu kanaka bamuteye. Donc tugira turabire hamwe ingene umuntu agendana ibikomere n'ingene ivyo bikomere yobikira. Ongeramwo ibikomere yiteje n'ivyo yatewe. Ya hari ibikomere twiteze. Yego. Hariho n'ibikomere dutegwa n'abantu. Rero turakeneye kumenya mbega ibikomere twiteje bimeze gute, ni gute twobikira. Ibikomere umuntu yatejwe n'abantu bimeze gute, ni gute yobikira. Hanyuma kijya waruvuze ikindi tushaka turangirizako ingene twobikira, ingene twobijera. Yego, geste yazo. Ariko koko tukiraho wowe urakunda guharira kino kintu yuko nawe udafite depression. Nanje nishizemo. Ega mubimbaza nabi. Ya. Mubimbaza nabi kubera ucumengo donc hariho kugendana depression, sivyo? Ariko ukamenya ingene ugendana nayo. Urumva? Ariko abantu bakubwiye ngo uracagwaye. Sivyo? Ako kantu karajyana. Karajyana sinshaka kubikwemerera. Muga mu vy'ukuri nta muntu abura depression. Vraiment. Nta muntu n'umwe abura, yaba bakomeye, abahambaye, haba abantu bato. Urumva? Twese tugendana ibikomere. Abantu benshi ntibashaka kuvyemera rero. Ni gute rero ushobora kubona umuntu afise igikomere? Ivyo abandi sindabiraba. Urumva? N'abariko baraturaba. Ngaha ntibarabe jewe bace biraba bahindukize mind yabo. Ucivuga ati Escroc je ndafise igikomere. Je nije niraba. Urumva? Kuko ugiye kuraba abandi nawe ugwaye. Urumva ni problem uburenze akarimbi. Yes. Gusa ni vyiza twigishanye muri ivyo bikomere twahuye navyo. Tubigenze gute? Tubigendane gute? Twivure gute? Urumva? Yes. Kuko nabambona abantu benshi bavuga ngo banaka baragwaye, ngiza ni depression. Ukamengo nabo ntibagwaye, n'abaryo babivuga nabo nyene baragwaye. Onyene n'ukuntu mwishuye birerekana yuko ugwaye. Voilà. Urashaka kuraba nk'umuntu agize commentaire ukavuga ati we wararembye gusinda jewe. Yarasatu. Donc hari ukunya bavuga murondere aba psychologue, nabo nyene baragwaye n'aba psychologue. Muze mumbabarire vraiment n'aba psychologue nabo baragwaye. Yes. Koko kantu uvuze. Uvuze umu psychologue yavyigiye amashuri n'ayandi. Kwiga ni kimwe. Urumva? N'ubuzima ni kindi. Uriko urumva? Mu bikomere ntibiraba bize, ntibiraba psychologue, ntibiraba pastori, ntibiraba patiri n'abasenyeri, ntibirangura kuze canke nguri muto, ntibiraba ngurungura igihanga ngece nturi igihanga. Ibikomere bije biraza. Hari igihe uba wabihuye navyo utariga, mama wanje utaraba mu psychologue. Hari igihe uba wahuye navyo utaraba umutegetsi kanaka. Cyangwa uri umu psychologue nyene. Cyangwa bikagushikira uri umu psychologue. Biga mu Giswahili bavuga ngo muganga hajigangi. Voilà, umuganga ntiyivura abantu b'Imana. Uri kurumva? Avura abandi. Mugabo hari abantu badashoboye gushika ku mu psychologue canke atazi yo bita umutwe. Umubwiye ati mu psychologue arakubaza ico ca n'igiki. Escroc nawe ubona tumuhebe? Ifoko twivura twenyene. Uraziga Coco ni nk'akarorero nta vyabaye ntavyo nzi. Umuntu w'umupsikologe umuntu arashobora guhura n'ikibazo. Nkaza nka kwiga ukanyiganira. Nkaca ndakurangira umupsikologe. Usanga uwo muntu jewe ndakurangiye ahubwo niwe yamuteje igikomere. Voilà.
none nk'uyu wumva cyangwa ujya mu psychologue nawe ibyo ugiye kumubwira birengeye ibibazo nawe afise ninda azovura uwundi ninda azoreka uwundi no tuze turabwizanya nawe uriyumvira kwe ni umwana w'umuntu birengeye n'ibyo afise none mu psychologue aza kuvura gute tuze tuvyumvika iki kintu nta bantu bahora bagikorako reka je ndagikore kuno munsi kuko iyi si irimwe ibintu byinshi sivyo irimwe ibibazo byinshi ni isi mbere navuga ngo isi rarushe n'indushi urumva iyi si twahora tuvuga ngo kuba mu isi biraryoshe reka urumva isi itera umuruho uri mu isi nturuhuka ni haki umuntu rero yapfa bavuga ati yaruhutse kuko isi ni imiruho uragirirwa gusa gafavere gatoya ukaburyohewe uno munsi uramaze kubona iyo ugiye kuryama tuze tugira mind twiyumvira cyane ugiye kuryama ukaryama umeze neza uryohewe atakibazo ufise mu gitondo ukaca ubyuka mu yindi mood bivanye n'ibyo uhuye navyo ngo nuwo kuvugisha wo mujya voilà iyi ni isi rero sawa tugaruke rero iwawe koko yego uvuze ni igiki wo kwishigikizo mu kuvuga yuko udafite depression mbega yego wabivuze ariko menya ingene ndayigendana nayo umenya ingene ugendana nayo yes bimeze gute ubigira gute ndaba ibyo nagenda camwo ibikomere nagenda ndategwa urumva hama donc ukumva nyene wewe urafise chance urafise papa mama sivyo par exemple jende imfuvye naho ufise papa abantu bama bambwira ngo nze nzotegura umwanya ndabashingira intahe y'ubuzima bw'iwanje ariko mu biganiro nk'iki kiganiro mba ndiko ndatanga nk'uko reka nze ndabivanga kugira ngo tuje hose kuko gufata ngo ukicara ukavuga intahe bisaba amaparti gushika nzobe kuko usanga umuntu afise ubuzima burebure aba yaciyemo kugira ari uvyegeranye byose bishire ku murongo ni ibintu birebire gose urumva par exemple jewe narahuye n'ibikomere byinshi muri famille yanje narahuye abavyeyi bambyaye baranteye ibikomere cyane cyambere kandi bose kandi iyi si content abavyumva usubobesha urumva abavyeyi banje papa arankurikirana naho nama ndamubwira ati ibikomere mfise ni kubera wewe na mama yambyaye urumva ndakura donc ndakura ntakiriwe urumva ndakura famille antera ibikomere muri societe ntora ibikomere urumva muri eglise aho ngiye gukirira ibikomere bantera ibindi bikomere baravyongereza ndarongorana n'umugabo ngira mariage urumva ngo ngiye kuruhukira n'umuganda tuvugana ko azombera papa nanje ndamubere mama ndakomereka urumva donc ivyo byose ni bikomere umuntu agenda ngira usigaye n'umwana wenyine ataguteje ibikomere n'abana baradutera ibikomere ndafise umuhungu wanje yamantera ibikomere nkamubwira ati ibikomere mfise nanzi ko ari wowe uzobimvura ukambera papa ko nabuze papa yambyaye ntampe keya mama yambyaye ntampe keya mama we yantaye mfise imyaka 2 urumva hanyuma uwoniye nakuze mpamagara mama muka papa akambwira ati je sindi mama wawe ntuzusuye kumpamagara mama urumva mu nyuma ndose mama rero wa vrai atangwe kunyitaho nawe acarapfa mu myaka 2 umugabo nakaramuzi wowe nyine nkamubwira umuhungu wanje wewe ntitwabana n'urya mugabo ukamuhamagara papa byahereye he kuko yamuhamagara papa pasi umugabo wa nyoko ni papa yego urumva rero narinzi ko ari uzompa keya abana baduha ibikomere ryari iyo ubwiye umwana ntakumvire urumva cyo mubwiye ukamurira kwishariza imvye vraiment ukasanga arayobewe uri hama miliyoni angahe kwishira ugasanga umwana aragora byo gukora byo byibagira abana bo mu gisagara usanga atakintu na kimwe ashobora gukora urumva ivyo nibikomere mu bindi uri kurumva donc nico kikwereka isi no je sinzi kwigirisha ngo mbeshe nico kikwereka isi ahibiri uri kurumva raba ubu unya twirwa turaba umugabo yishe umugore asize abana
papa wabo niwe yishe mama wabo sivyo mama arishe papa abana barasiga abo bana wibaza muri kazoza bizogenda gute ariko koko ntunjaniranye ubwo ivyo bintu we ntivyagushitse ko kubera nawe tandero wigeze kuba udafise dufate ko buyifise ingorane mwe mufise mumbona ubu nkuze urano kunivugira aha anye mba nikuramo stress jende umuntu nakure mu bibazo byinshi muga ntigeze nemera ko bigira agaciro kanini ku buzima bwanje nico bituma bivuga nk'inkuru ndabivuga gutyo siho ndi uri kurumva ariko uragwaye ko nkirorasha urumva ndirorasha kugira urumva depression ntinganze basi kuko iyo ufise depression ya vrai ukayemerera ukayiha ikibanza ni mu cigwara genda kubeye nta mutima ngwaye waripimishije nta gisukari ugwaye nta gisukari ngwaye nta kigwara ngwaye mu mubiri wanje mvuga ati iki kintu ata binini fise ntavyo duhora tukubona nani urumva voilà donc hariho kungene wivura ndaza kuri kamera nkivugira mukabona ati hari abantu bavuga ati yo wow koko nta bibazo yifitiye n'umuhepi ubu happy rero uraburondera ntibwizana kandi sinigirisha jewe nezerewe ndaryohe kandi mbabayeho ndarira je ntarize ishavu ntirihe ku bagore bataratezwa n'ibikomere bataratezwa ibikomere n'abagabo bakironderera umunezero mu bagabo igihe babwira Oya niba urondere urazi ko nawe heruka kurongora ushaka ndakudekuraje oya aho noce ndababwira ari nka jewe twakoranye ikiganiro ntiwabonye ko jewe reka ndabwire abantu b'Imana murashaka ko twese twararongoranye dukundana urumva mugabo n'abavyeyi hariho n'abafise abavyeyi nkuko kuba ukagifise mama wawe ugihamagara mama urumva kibebeza uri umugabo muzima urumva papa kibebeza ubwo n'ubuntu mwagiriwe butagirirwa na bose umuntu rero yagifise ubwo buntu nabukoreshe aprofite kuko isi ntamenyera urya muntu yamuhaye umunezero oya kuko si vya bose umumenyera gute kandi atari vya bose ivyo nivyo twabuze urumva ukaja kurondera umunezero mu bagabo nta uriyo ukaja kuronderera umunezero muri boîte nta uriyo uragenda ngo uri kumwe n'abagenzi mwe ko muri enjoy mu nyuma ugaterana ibidaje cyangwa mukagwana sivyo donc nta munezero tu koko tuje kubikomere umuntu ashobora kwiteza n'iryari umuntu ashobora kwiteza igikomere wenyene ubwiye nukuja mu bintu wewe nyene nk'abantu basemerera ati par exemple nkurya urakunze umuntu murakundanye anakubwira urya muntu azogukomeretsa urya ntakunda nta rukundo ashaka kuguprofita uri kurumva ukasanga ariko ukavuga ati ngo ndamukunda dufata nk'akarongo nk'ibi bintu bimaze igihe ngo aba diaspora bakakubara ati n'umugabo naho mubona je ari mu diaspora arafise uwundi mugore no muhungu rero umu diaspora bayinzerereze harimwe inzerereze naho nyine mu diaspora benshi baze banyihanganije mfise abagenzi benshi baba diaspora muze munyihanganire muga benshi aba diaspora benshi ni inzerereze zimwe zitagira sinzi ngene no bikubwira warabahonjeje rero ndabazi turade nawe sifise abajama n'abagenzi hari yanyu urumva benshi ni inzerereze simvuze bose hari abiyubaha oya ni benshi ntibakumve nabi ariko ni benshi gute ashobora kuvuga ati akaraza umwana w'abandi amuraza ijoro urumva bavugana kuri telefone amubwira ngo nzokurongora ibiki n'ibiki sawa ariko yari musaba wa kera kawumwima yaramaze kumwishira mu mutima ko mushiri wiwe yamusaba wa kera kamwima akaca muheba urumva canka akaza hari afise umugore akamubesha akaza akamudota ngaha cyaka akaba akagira mariage urumva je ndafise ka umukobwa twigaye muri secondaire urumva yaraje mu diaspora bakundaniye kuri telefone araza aramukwa mariage mama rimisi bari muri maison de passage urumva aca mutangaha imusigango azuza araye muri hira asigamuteye inda aca agenda kumbe yarafise umugore iburayi umwana gusa chance Imana yaramufashije imuha chance aca rongorana n'umuzungu aca mutwara iburayi urumva bari burayo wa mwana bavuye ngaho umwana afise 6 ans umu diaspora ntiyasubiye baherereje ngaha nyene
ntiyasuye kumubona n'ivyo nibikomere nk'ivyo bikomere rero n'umukobwa bavyiteje n'umukobwa bavyiteje kubera abantu barinze baguhanura umwe babiri batatu bane batanu cufata umwanya nawe uvuga ati esque uyu muntu reka tugende bukebuke ubonye ari ibintu nyene ari biheyere vamwo hari n'undi avuga ati reka turongorane nzomuhindura urumva wewe wabonye ingeso z'umutipa mukira abafiansa mu abafiansa canke nyene mugikundana ariko avuga ngo azohinduka ryari washika mu rugo ahubwo bikaca vyiyagrava agasigara kona nk'itakataka canke umukobwa ukamukunda ukavuga ati azohinduka nitwagira mariage ahubwo agezeyo mu rugo akagukorera ibitangaza agwiza double yes kandi warabibonye ava nk'ivyo nibikomera umuntu aba yiteje nyene majambo yikomera umuntu yiteza nibiya bintu baguma bamira ukaco bijamo kandi ico rero ico gikomere kirakomeye gukira aba ari problem kuko donc waraburiwe ni wabire uca usanga uvuga ati iho menya ugashaka kuyora amazi yaramaze guseseka mugara yari bikomere navyo dutegwa n'abantu n'amafamiye ca muri societe mu masengero urumva ivyo bikomere navyo biri grave ariko koko hari abantu badatahura uvuze ngo mu rusengero cane abantu usanga twakuriye mu ngoro z'Imana ni gute umuntu ashobora gutezwa ibikomere n'abantu bo mu ngoro y'Imana bigere nivyo bibicane kandi je nivyo byagiye kundendura byarandenduye kubera iki none koko yari uwo kukarago nyene biramudendura kubera iki byagenze je ndi umukristo mwiza kandi umukozi w'Imana mwiza aho nimumbona muhora mumpariza ngo koko ngo wewe ngo bikiri biki mugaje Imana niyinzi kuko niyo yankuye no muri bya bindi byose bya bindi nari gupfiramo byose niyo yabinkuyemo amen uri kurumva ego naho umuntu aba atarahindutse cyane umuntu agenda arahinduka bukebuke birumvikana urumva rero kuri ivyo by'umuntu atezwe yikomera nabo mu ngoro y'Imana uratuma ndira kandi ntashakurira numva narakize vibe oya birano okay jewe ndibuka naragenda mubwira wahoze ari dadi wanje nitwa ari dadi wanje ndamubwira ibikomere nahuye navyo ndamubwira ati mama wanje yansize mfise 2 ans je ncankura mbona uwundi mu mama uwo mu mama ariko nkabona itandukanizo ry'abana biwe na jewe hariho différence kandi umwana wa pastori yari madame pastori donc mbona atankunda mbona atanyitaho mbona nkubita cane donc yaranyabiza gose nkabona akazi gasumvye imyaka mfise yes so ndamubwira ibintu vyose ndamubwira papa wanje ingene yankubita mbosha amaboko inyuma urumva nk'umusuma ndi umwana mutoyi ndamwereka ingene atahura nyitaho mu bintu vyose jewe narinze nkura vibe ntabonye kambambiri ya papa atanaga kareso yigeze angurira mu buzima kuva nca ubwenge kandi atari kuvuga n'umukene atari kuvuga ngo donc ivyo bikomere ariko bifise abana benshi abantu benshi barabikora abantu bakabona amafamiye ari meza kuri apahasi ariko indani atari urukundo ruriyo hanyuma uramwiganira ndamwiganira vyose aravuga ati humura ndibuka nararize wari urose umuntu w'umuvyeyi ubwira usuka kwa marira arambwira humba muri amafi je nzokuba hafi urumva nukuri jewe nzokuba urukundo papa wawe atagwaje nzoruguha ariko rero hari igihe mpora niyumvira n'abantu tubijuju imagine urukundo arubuye kwasa kuvyara na nyoko wawe je mama wanje yantaye mfise 2 ans nabonye mfise 8 ans mbona rero mama wanje mfise 8 ans mfise 11 acarapfa uriko numva bo je rero nkibaza ngo n'umuvyeyi mushasha ndose ariko ubu niho niyumvira nkavuga ati none urukundo ntarose kuri mama urukundo ntarose kuri papa urukundo ntaronse kubamvyaye noruronka ku bantu duhuye twese dukuze hari akantu nigeze mbona Gitwaza Apotre Gitwaza yavuze avuga ati abana bakuranye ibikomere byo kudakundwa kenshi barapfira mu masengero uca usanga ivyo vy'abadadi ngo rose umudadi donc turarugura rujya rukundo dukura ko badadi
kuko arakwereka ngo aragukunda kandi ibyo nasanze na je vyambayeko ugasanga utuntu twose twatumuhereje utuntu twose amafaranga yose ntumva yuko ukavuga ati papa wanje mu rukundo kandi ntubibona kuri kuranasesagura oya ntavyibona ukamwiherezako dada afise anniversaire tanga ivyo sindabije mu anniversaire mugari conzi namufata jewe papa wanje mvyara yarambwiye ati nkeneye kubona uwo mudadi wawe jewe njana uwo mudadi wawe ukunda gusumvya je nakuvyaye ndamusabira rendez-vous araza bamaranye amasaha 5 urumva si ba pastori bose ari babiri urumva bamaranye amasaha 5 bavanye papa mvyara namubajije none dadi wanje mwavuganye ngo dadi wawe ngo ntakijijwe aranka kumbwira ibyo bavuganye dadi wanje apote ndamubaza ati none papa mwavuganye papa ntakijijwe kweri nta numwe imyaka yose ntibigeze ba dadi yavuze ati so wawe ntakijijwe so navuga ati dadi ntakijijwe urumva mugamo nyuma niho nasanze na ba Escroc urumva na ba Escroc so wawe numu Escroc nyene yaba atari umu Escroc aba yarambwiye ati dadi wawe twaganira ukuntu ariko umwe yarakwega ndamuhe urumva amafaranga ubundi agakwega kugira bose bazibarange saba pastori y'aba Escroc Coco hari abantu badata uwo ni so wawe kubyara byamara nyene no bapimye DNA ibisa kwanza nsa na papa jewe Johnson na papa wanje pore urumva nawe arabizi urumva je ndavuga none kubera iki aba bagabo bariko barankina ariko sinabiha agaciro sinabihaye agaciro rero uboneho nicara nkavuga ati kumbe bare babona bariko baba Escroc vraiment ni ba Escroc batari dadi na baba yangu wa muzazi baba bashaka gusaba ba Escroc ibaze nkuko Escroc na so wawe yakuvyaye kugira kujya kwicayeko akaca afatana na dadi wawe ndi wizeye muri proche gutya wawe umva wacuja gukirira bahebuye bafatana Coco mbabari ndatwenze mbabari hapo eka shaka kutwange ko biratwengeje man so wapfuye muri ico gikomere gute Coco wakiganze pore sindibuze hiyo kuguhoza ariko birababaje biteye agahinda Coco yari karavuga amakuru yiwe nanje navyisanzemo abakunzi biwe nimuhave munyica nasanze napfuze ariko pore so reka tubive mw'ivyo tuje kuri kino kintu mwari mwavuze c'abigeme ku muntu ashobora gutezwa ibikomere na societe ayo n'amasosiyete ashobora guteza ibikomere umuntu reka ndere ncankira wari wabimbwiye Coco kurira si bibi muga kwidashaje naho ni vyiza reka nce mbwira hari abantu benshi tuganira baba bagendanye ibikomere byinshi nka jewe bakambwira hari gihe tubonana tukarira tugasenga tugatezanya intege reka nce ndababwira yuko tuza dushimira Imana amen Imana niyo yadukunze urukundo abavyeyi bacu bataduhaye niyo yonyene hari ijambo ry'Imana rivuga ngo naho data na mama bona uhora hazonyitorera pore kwe so pore vraiment sinanzi ko nza kurira so ndababwire be strong turarira ariko turafise Imana iduhoza turafise Imana iduhoza kandi duhoza ku mutima urukundo tutaronse je nama ndarubona ku Mana amandarubona Imana impa urukundo Imana inyitaho muri vyose aho ntabonye abavyeyi aho ntabonye famille aho ntabonye abagenzi hari kugira abagenzi kibaza ngo nabagenzi ugasanga muragenzanye so Imana niyo muvyeyi adahemuka una musi umuvyeyi arashaka kugukunda kubera amafaranga umuha kubera umwitaho ariko yabuze
ntase kugukunda aba pastor twita ba daddy bakagukunda ko ari ibyo bakorera amahera guheranye bakaguta famille irashaka kuguta ukaburi yuva ukaburi yuja ariko Imana igacisha inzira ikaraba ahantu icisha inzira ikagutabara urashaka gushira urukundo ku mwana w'umuntu umugabo ukavuga ati uyu mugabo wanje nta wundi amusumba donc ugasanga barakubise swata ugasanga Imana yonyene niyo gukunda je navuze ati hari igihe Imana ibiri kirakwigisha urukundo rwayo hari kungane umuntu abaho atazi yuko Imana ibaho canke ko Imana ifise urukundo naturel ariko ikintu maze kubona abantu benshi batanga urukundo rutariko batanga urukundo pirate abantu benshi nta rukundo bafise abantu benshi iyo ufise ikintu barakwihomako ariko babona bya bintu biheze bakakuvako reka mbwira abantu bafise ibikomere nka jewe twivure kurira si bibi ya je mubonye ndize mutuza muri ihangana kuko umuntu aba ariko arivura kuko uba wagiye kuganyira umuntu ngo akuvure ariko akaca gukomeretsa de plus uwo ni umwana w'umuntu nisi tubayeko niko vyategerezwa kumera ariko kubera tuba tuzi twifite confidence yuko urya muntu aba gukunda ari umuntu w'iwawe adashaka kuguhemukira ugasanga rero niho tuje dukomerekera kandi ariko iyo abatwishemo ati Imana nidahemuka je bose numva umuntu yaza kumbesha ngo arankunda sindavyumva naho wo bimwemerera urareserva urareserva urumva mbonye ingene nabayeho muri societe nkabona ingene nabayeho pole Coco pole pole ugafasha abantu akaba ari babandi nyene bagaruka kukugirira nabi mumbabarire pole sinari nateguye kurira pe je ndakorera ikintu dufate nk'akarorero ukansaba nk'amahera umerewe nabi ukambwira ati nukuri ryari inzu yawe ugasanga baramperanye bakanzuruma ariko ubunya sinibaza umuntu wafashije akaba ari wagendera kuvuga ngo yarasesagura babandi wafashije nyene ya famille yawe waguyeko bakagenda bavuga yarasesaguye yariye nabi ibiki n'ibiki bafise ntibanagufashe bavuga ati none uyu muntu yaradufashije aho tugeze ni kubera we ariko bakaca baguhemukira kandi urumva so hari ibintu bigoye ariko dutegereza kubibamwo kandi Imana yari ishaka kukwigisha abantu abaribo dutegereza kubibana navyo ariko umuntu akamenya ingene abana nibi bikomere ego umuntu ararira ubu uri kurivura naho bibabaje ubu uri kurivura ariko nyene kandi birafasha n'abandi abatarabigwamwo bakicunga bakavuga ati none natwe tubigenze gute ariko Coco abavuga yuko waje kwiyandarika ku mbuga kubera iki waje ku mbuga wewe ikintu ca mbere je sindabivye abantu bamvugako kuko abantu bamvuze sinosubira kuri kamera kandi bamaze kumvuga cane ariko sihondi je mfise abantu benshi mfasha nico bituma udahagarara no ku ma views nico catumye je nugururana kuko impaya nyimba abantu atavye bari bazi nakorera ku macano menshi atandukanye urumva ariko bakikuriramo ivyo bagomba bakikuramwe ivyo bashaka umwe wese agakuramwe ivyo ashaka kandi kujya bavuga ngo urumva bambonera muri apparence y'abapastori ndabavuga kubera nababayimwe bankomerekeje uri kurumva ariko hariho nabandi beza uri kurumva ariko sivyo gusa je nkora ku buzima bwose nama nabivuze ariko abantu baca bifatira ivyo bashaka ivyo rero ntibindabaje rero kanuni gituma wazanye no television je nayigize kubera mfise abantu benshi kujya nagenda shinga ntaje je nagenda avuga amatimonyaje yiwanje atandukanye hari nivyo ntigeze nkorako kubera ni vyinshi sinavuga ngo ndabimari rero ukaca usanga abantu nkoze kuri bya bindi babayemo kandi sabagabo sabagore sabahungu bose bose bafise ibikomere ufise abantu benshi ukasanga rero ukora ishure
bifasha abantu sinzi ibyo ndimwo urumva sinzi ngene iyo bizoherera mugabo yego ako kantu vraiment muraraba comme je nabaye nimba ari na groupe ibaho uganiririzamo abantu gusa muri iki gihe abantu barandondera hanyuma ari wo bikenewe tukabonana tukayaga akarira nk'ukundira bakanyisanzurako hanyuma nanje nkabisanzurako kuko abantu benshi baragowe abantu benshi bage bahura n'ibibazo byinshi abantu benshi kana hongira hari abantu usanga bafite n'imiduga utawe bagoreye mu ngo zabo bagoreye mu mafamiye vraiment abantu bararushe abantu b'Imana turarushe ariko nta kundi nyene nuguterana inguvu je yicano yanje kagacano nakagize kugira duterana inguvu n'abantu duhanurane uri kurumva wowe utararonka ibikomere sinumva ingene ushira kuntahura sinumva ingene ushira gutahura bagize ibikomere mugabo ko turi mwisi urashaka kuba udafise ibikomere uno munsi umerewe neza ejo ukabironka kuko ibikomere birasumbana kandi n'ibintu tugenda turacamo ubuzima ducamo burasumbana uno munsi ibintu biba bimeze neza ari amavuta ariko ejo ugasanga birahindukiye urumva donc uramerewe nabi ugaca utangura gushira amaso inyuma ukavuga ati bimwe Coco yahora avuga nibi uri kurumva ariko wanyumvirije abantu babumviriza n'ikiganiro gihere urashira kubicamo kubera wumvise amatimonyage y'abandi bikagukomeza tuza dukunda kumviriza amatimonyage uri kurumva bikagukomeza niyo mpamvu mukunda kumbaza ati none kubera iki utaja gusenga kubera ko utaja mu isengero donc iyo uhuye n'ibikomere ugumutinya deja narabuze umuntu abimvura nkaje narabuze umuntu amvura ibikomere donc nagerageje uko jewe nshoboye urumva nagerageje uko nshoboye tugana ku musozo Coco ukiraho nyene twavuze ibitera ibikomere n'ibindi wewe n'ikihe kintu none nta kintu ubona kiri hejuru y'ibindi cyagufashije kugira uneshe ibyo bikomere nawe ikintu camfashe kugira ndabineshe n'amamedi kukwisanzura muri ingene ibintu nivugira nkisanzura sivyo ariko ubwo bukomezi nabwo urabuhabwa n'Imana ntawo bide donc bivana n'umuntu ingene yakuze hari umuntu akura donc bivanye naho wakuriye urumva nkaje ndi umunyagisagara nakuriye muri iki gisagara ucu usanga nkaje ikomezi ingene nirekura atari ko abandi birekura sivyo je naragerageje ndivura nkakunda imiziki urumva nkakunda gutamba urumva donc mera nk'umuntu hatariho ndi mugabo biriyo ibikomere biriyo ariko nagiye kwivura ryari ngendaganira n'abantu nkumva hari abafise ibikomere bisumba n'ivy'iwanje urumva ariko ntanguye kuzindavugira ku mamedi urumva byaramfashije ukabivuga nk'inkuru nkabivuga nk'inkuru ukabona abantu baranyizeye cyane urumva kandi byitoko je mfise ibikomere nabaho umwanya ngo tuvugane nkasanga bafise ibikomere bisumba n'ivy'iwanje Coco rero wavuga ati byari bikwiye uko wogira ivyo bikomere ntiyewa yibeshe ego byari bikwiye naho bibabaza byari bikwiriye kuko ubu ndaronka ivyo mpanura abantu Coco ntawo bimara vyose wamyira bivuga ariko hari ijambo ushobora kubwira amajambo rimwe abiri abakunzi ba Coco Empire kugira dushobora kugana ku musozo ikintu nababwira Imana mwijuru iriho kandi iradukunda amen cyo ni cambere nongere ndabibutse rya jambo ry'Imana rivuga yuko naho data na mama badutaye naho data na mama boduheba canke bakaduta Imana izotwitorera amen ikindi naco nta Imana itokura umuntu nta habi Imana itokura umuntu nta naheza Imana itoshikana umuntu amen rero tube strong abantu bahuye n'ibikomere batarose urukundo mu muryango batarose urukundo donc ku bavyeyi batarose urukundo muri societe batarose urukundo mu maeglise bakomeretse ni benshi twama tuvugana donc abantu bahuye n'ibikomere bitandukanye be strong kuko mwijuru hariho Imana yarahabaye ko bitatwisha ibyo bikomere ko bitaduhitanye tube
abantu bahuye ibikomere mu ngo ari abagabo ari abagore bahuye n'ibikomere mu ngo be strong. Imana irashaka kuduha abagabo, Imana irashaka kuduha abandi bagore, Imana irashaka kuvuga ati ntibikenewe, ikaduha umutekano mu mitima yacu no mu vyiyumviro vyacu. Ugasanga Imana iduhaye ubuzima, iduhaye amafaranga, ibindi byose bizokwizana, na cane cane ariko iduhe n'agakiza. Amen. N'agakiza ntitugashira ku ruhande kuko iyo umuntu afise agakiza aramenya ingene yikontorera ibintu byose. Donc mugire morale, abatavuga nimuvuge, abatavuga muvuga, abafise ibikomere ntimuvuge, muca muguma muremba. Naho turira mugabo turisanzura, mara nako je naho bishika nkarira, ariko umwanya munini jewe simpa umwanya ibikomere kuko bo gusanga kwa rojanti. Ivyo yahise tubireke, abakibicamo nabo mwihangane, hanyuma musenga Imana ibibakuremo, hanyuma Imana izozira tuvura buke buke. Hanyuma ubuzima bushishikare bugira bubandanye, kandi muvuge amatemonyage, si kwiyandagaza. Abantu abarundi benshi n'abarundikazi bavuga ngo kuje kuri kamera ukavuga kahise kwawe ngo bawiyandagaje. No, urivura deja ukongera ukavura n'abandi. Yes, nivyo mbona. Reka tubashimiye kuri no mwanya mwose mwamaranye natwe. Like, sharing, comment zanyu zirakenewe. Turangiye tuvuga ngo ciao ciao. Ciao ciao.